dusoma igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Ku munsi wa Pentekote, Petero arahaguruka ahagatiwe na bamwe 11, atereza ijwi ati: yemwe Bayahudi namwe mwese muba ngaha i Yerusalemu, tega amatwi aya majambo kandi muyategere. Yesu w'i Nazareti yaratewe iteka n'Imana imbere yayo mu kumuha ububasha bwo gukora ibitangaza izuba ryaka, nk'uko namwe nyine mwabyiboneye. Mwaramufashe muramwicisha, mumubamba ku musaraba, mumuta mu minwa y'amazi, nk'uko Imana yari yarabitegekanije. Noneho Imana yaramusubije ubuzima, imukura mu byaha by'urupfu, kanatsinda ntibyari gushoboka yuko rutsinda, kuko Dawudi yari yarabivuze ati: nguma nerekeje amaso ku Mukama, kuko ahangaye uburyo bwanje busitirimuke. Nico gituma umushaha wanje wuzuye agahimbare, nayo ururimi rwanje rukivuga amazina. Vyongeye umubiri wanje uzokwiruhukira umunezero, kuko utazorekera umutima wanje mu kuzimu, kandi utoreka umweranda wawe ngo apfe abore. Waranyeretse inzira y'ubuzima, ni wowe kandi uzokwimbara umunsi uzokubona imbonankubone. Bene wacu, nkundira ndabibutse ataco nindona ibirora kuri sokuru wacu Dawudi. Yarapfuye arahambwa, mbere niba yiwe turaza hiri. Mugabo Dawudi yari umuhanuzi, kandi yarazi indahiro Imana yari yaramurahiye ko izovyagiza ku ngoma y'Imana ava mu nda yiwe. Nico gituma Dawudi yavuga izuka ry'Umukama wacu ko atigeze aguma mu mva z'abapfuye, kandi ko umubiri wiwe utigeze ubora. Uyo Yesu niwe Imana yasubije ubuzima, twebwe nico twiboneye. Amaze kurinahazwa n'ukuryo kw'Imana, kandi amaze kuronka wa mutima mweranda amaze kuronka umutima mweranda yari yaraturaganiye, yaramutundikiye nk'uko muvyibonera mukavyiyumvira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama niwe cibare natoranye, niwe gikombe canje, niwe ushigikiye umugabane wanje.
wunama imbere yanje imisi yose kuko ari iburyo bwanje ngo sintiriganye. Umutima wanje unezerewe, umushaha wanje ukikina, mbere no mu mubiri wanje uzokwirukira atankomanzi. Ntako ntuzohebera umushaha wanje ikuzimu, kandi ntuzoreka ngo umuyoboke wawe abone icobo. Waramenyesheje inzira y'ubuzima, imbere yanje haseseka akanyamuneza, iburyo bwawe hama agahimbare imyaka yose. Ibyo dusoma mw'ibaruwa ya mbere y'umutumwa Petero. Nshuti zanje, nimwaba muhamagara Data, we atagira munsi mu gucira urubanza umuntu wese kuco yakoze, nimwame mwibara mu migenzo yanyu mu gihe mutarashika mu ntara yanyu. Murazi neza ko mutacunguwe n'itunga rishira n'ifaranga canke izahabu ngo muve mu migenzo y'umburakimazi mwarazwe na basokuru, mwacunguwe nyabuna n'amaraso y'igiciro ntangere ya Kristu, wa mwagazi utagira gahonzi n'inenge wagenwe none werekanwe mu misi y'imperuka ku bwanyu. Kubwiwe muremera Imana yamuzuye mu bapfuye, ikongera ikamuha ubunahazwa. Mbere ukwemera kwanyu gushimikiye ku Mana niyo mizero yanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana.
imuhora n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko yanditswe na Luka Mweranda. Ku munsi ugira gatatu kuva aho Yesu apfiriye, abigishwa babiri baja mu gisagara citwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu ni urugendo rw'isaha zibiri. Bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose, baraganira kandi bagahazana. Yesu wenyene arabegera ngo bafatanye akayira, ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Arababaza ati, ivyo mugenda muravugana n'ibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kleofasi aramwishura ati, ni wewe Musa uciye i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Nawe ati, ivy'ibiki? Bati, ivya Yesu w'i Nazareti. Yari umuhanuzi yakura bose mu kuvuga no mu gukora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abakuru b'abasaserdoti n'abashingantahe bacu baramuguze, bamucira ubwo gupfa, bagira ko bamubamba ku musaraba, ariko tweho twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli. None bukeye gatatu ivyo bintu vyabaye. Hari abakenyezi bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba. Ntibabonye ikiziga ciwe, yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababariye ko ari muzima. Bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu basanga bimeze nk'uko abakenyezi babivuze, ariko we ntibamubonye. Yesu rero arababwira ati, mwabiburabwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ibyo abahanuzi bavuze. None ntikwari ko ngo Kristo arinda ayo magorwa yose kugira ngo ashikire ubunirahaza bwiwe? Ahera rero kuri Musa ahetura abahanuzi bose, abasigurira ivyanditse mu bitabo bimwerekeye. Begereye umuhana bajamwo, Yesu amera nk'ubandanya, ariko baramwinginga bashimitse bati, ingo tugumane nawe, burije n'izuba ryarenze. Araheza arabakurikira. Avyagiye ku meza hamwe nabo, yakira umukate, arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo acarakanura, baramumenya. Yamara buno nyene acaranyika. Baraheza baravugana bati, erega niho umutima wacu wari wuzuye akanyamuneza aho twafatanye akayira, atubwira ivyanditswe mu bitabo vyerana. Muri ino saha nyene baragaruka, basubira i Yerusalemu, basanga bamwe 11 bakoranye n'abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga ngo, ni ivy'ukuri umukama yazutse, yabonekeye Simoni. Nabo babaganirira ivyo babonye mu nzira, n'ingene bamumenye aho yamanyura umukate. Dushimagize inkuru nziza bwa Kristu. Ingoma na mutima mweranda. Tugire Kristo. Mu gisomwa ca mbere twumvise ngo ku munsi wa Pentekoti Petero arahagurutse, arafashe ijambo, aradutse arabwira abantu ati, umwe Yesu mwica ubu
tugire Kristo. Bavukanye, nta bandi bantu atari twebwe abakristo twakurikiye Imana y'ukuri. Abandi mu yandi mashengero genda mubabaze, abo bakurikiye barapfuye ariko ntibazutse. Uno munsi nabo nyene baravyemana. Abakurikiye uwapfuye akazuka ni twebwe abakristo twakurikiye Yesu umwana w'Imana nzima. Ni naco gituma umaze kumenya uwo Yesu ugatahura icyo ari mu buzima bwawe, ntushobora kuba umucecetse na gato. Nivyo bishikiye Petero. Petero arubatse afashe ijambo imbere y'abagiriye nabi Yesu, atereka umwe mwica, ubu ni muzima. Sintinya na gato kubibabwira kuko Yesu ubu ni muzima. Amen. Yesu ni muzima. Umaze kumenya Yesu ari we, ukamenya icyo Imana iri mu buzima bwawe, ntushobora kuba umucecetse. Ni naco gituma abakristo natwe dutumiriwe kumenyesha inkuru nziza hose ko Yesu ari muzima. Petero ahagurutse aho yari ari arasemerera. Nawe wa mudandaza uri ngaha, genda ukoresheje buriya budandazwa bwawe werekane ko Yesu ari muzima. Wa mwigisha uri ngaha, genda ukoresheje indagano yo kwigisha ufise werekane ko Yesu ari muzima. Umunyepolitiki ari ngaha, agenda akoresheje ingabirano n'iteka Imana yamuhaye, aho ari hose bose bamenye ko Yesu ari muzima. Duhamagariwe kuja kwerekana hose ko Yesu ari muzima. Hamwe n'umuntu akubonye muhuye avuga ati uyo muntu ameze gutyo ni kubera iki? Inyishu irasanzwe, ni kubera Yesu muzima ari muzima. Ntihagire uzosubira kuducisha mw'ijisho kandi turaba Yesu Kristo muzima. Yesu niwe aheza akatubwira bazima no mu bikorwa vyacu. Uno munsi tuze gusaba ingabirano bavukanye, umwe wese mu gikorwa Imana yamutoreye, umwe wese mu ibanga Imana yamutoreye ryo gushingira intahe Yesu ko ari muzima. Kandi umaze kwakira Yesu muzima mu buzima bwawe, ubuzima bwawe butegerezwa guhinduka. Petero kare yari yuzuye ubwoba, mugabo amaze kubonera ko Yesu ari muzima, mutima mweranda amaze kumwuzura, arahaguruka agashingira intahe ukuri. Mukaba muzi ko Imana nayo ariyo kuri nyako. Ngaho rero injira mu buzima bwawe. Mbega ubu hajya nkorera muri bijya nkoreramo, ngiye kuza ngashingira intahe Yesu gute, maze bose bamenye ko Yesu ari muzima. Bose batangare bamenye ko Yesu ari muzima, maze no mu majambo tuvuga, mu migenzo yacu, mu migenderanire dufitaniye n'abantu, bose babone ko hari icyo dufise abandi badafise. Icyo naco si kindi, ni Yesu muzima yigize muzima mu buzima bwacu, tukaca tuvuga ibizima, tugakora ibizima, maze aho turi hakaramba ubuzima. Tugire Kristo. Ngicyo icyo duhamagarira bose. Inyigisho igira kabiri bavukanye, mwumvise mu mpera y'igisomwa cya mbere ko bavuze ngo ngaho ukaba ntiworetse umusavyi wawe ngo umutima wiwe uborere mu kuzimu. Bavukanye, Yesu atarapfa ku musaraba, abantu twari tuzi yuko umuntu ushaka kumugirira nabi uramwica bikaba bihetse, kuko wacumye ngo ubuzima bwe bugiye guherera he? Mu ruhavu. Umuntu wavuga uti nakarihe utuba aryamye ku mpanda, ukamenga ntihabarizwa. Mugabo Yesu yarabigize byose bishasha. Yesu amaze gupfa yarizuye ku munsi ugira gatatu, maze arabereka ko uwamwemeye akamukurikira ubuzima bwiwe budaherera mu ruhavu, ahubwo ubuzima bwiwe buca buhinduka. Ni naco gituma kuwamenye Yesu muzima, kuwamenye Yesu yatsinze urupfu, ubuzima bwiwe ntibuherera muri rurya ruhavu tubika mu mubiri wiwe. Yesu araheza akamugira muzima, ndetse ni Yesu nyene aciye mu njiri
yacu si ku mpanga, adrese yacu si hajya bazoja kurushinga, adrese yacu ni muri Yesu twemeye, dukorera, dusenga, kandi n'ubu twaje kwegurira ubuzima bwacu. Amen. Tutahure ko urupfu rwahora rudutera ubwoba, kandi akenshi rwadutera ubwoba kuko dutinya gutandukana n'abacu. Mugabo mumenye ko naho urwo rupfu ruje, nzonda gufata nk'umuryango unyinjiza mu bundi buzima, kandi ubuzima bwiza buri mu Mana. Ndaheza ngatekana uterega Yesu wari warabikoze, yuko utoreka umusavyi wawe mu mutima wihumurere ngaho. Ni nacyo gituma ubuzima bwacu bavukanye burangwa mu Mana. Ni nacyo gituma iyo tuje guherekeza abacu bitavye Imana, iprefasi bavuga ngo erega Mukama, ubuzima bwabo ntibuba buheze, buba buhindutse gusa. Ubu urupfu, kuva aho tumenyeye Yesu yatsinze urupfu, ubuzima bwacu ntibuhezwa n'urupfu, ahubwo mu rupfu burahinduka, maze Yesu akagira iki? Akatugira bazima. Ni nacyo gituma mwumve ko mubaho cyangwa mupfa murari Imana. Ni nacyo gituma mu gisoma cya kabiri bavuganye baciye batubwira ngo erega ntimwacunguwe n'amafaranga, ntimwacunguwe n'amaraso y'ibimasa y'amasuguru, oya, twacunguwe n'amaraso ya Yesu, Yesu muzima. Muvuganye, amahera turayakeneye, inzu nziza turazikeneye, ibintu byiza by'agaciro turabikeneye, mugabo ntibiducungura. N'ukuri ntibiducungura. Biradufasha kubaho muri ubu buzima bwa misi yose, mugabo ntibiducungura. Nicyo gituma ntihagire uza kugira ngo wowe uri uw'ifaranga ndakuzi, uzongera utoya jenda uwa Kristo sinzi uw'ifaranga. Uti wowe uri uw'ibintu byiza, uri uw'inzahabu, oya, izo zahabu ntizicungura. Jenda uwa Kristo, n'amaraso yacunguye n'aya Kristo. Nacyo gituma abavukanye nagira ndabatumirire, ndabatumiriye mwige kwambaza amaraso meranda ya Yesu yabacunguye. Ayo maraso akora ibikomeye mu buzima bwanyu, ayo maraso arangura ibikomeye inzahabu zidashoboye, amafaranga adashoboye, na jewe noba nkomeye ntashoboye mu buzima bwawe. Ambaza ayo maraso meranda ya Yesu buri gitondo buri mugoroba, akuronse ingufu, agukingire, yongera akuronse bwa buzima Kristo agushaka. Ndabatumiriye buri gitondo mu mugoroba, ambaza ayo maraso meranda ya Yesu. Imbere yo gukora icyo ari cyo cyose, ambaza amaraso meranda ya Yesu, agutwikire, atwikire umuryango wawe, abawe n'ibyawe byose. Mu nkuru nziza twumvise ngo abatumwa babiri ngo bari bagiye Emawusi, mbega ko abandi bari Yerusalemu, aba bagiye hehe? Kubera iki batari kumwe n'abandi? Bakurikiye umuntu yitwa Yesu, ngo Yesu bababwiye ngo yapfuye, ngo yapfuye, baguye mu kajembegete. Ubu umutima urabyibye, umwe bari bizeye ko azobakorera ibikomeye, nguyo ngo yapfuye. Buzuye ubwoba, bari mu mwiheruro, barababaye, barashavuye, ntibakeneye kuja aho abandi bari barigiriye Emawusi. Muvukanye, natwe ibyo byama byadushikiye mu buzima bwacu, aho ibyo twibaza ko ariko bizogenda atariko bigenda, tukaca twumva umenga twotera akagera Imana, tukumva umenga tugiye ahandi hantu, tukaja kurondera ubuhungiro aho butari. Ariko niyo turi muri urwo rugendo, mukunda gusanga ka kanyamuneza dufise. Abatubona baba umenga tumerewe neza, mugabo akenshi igira mu buzima bwawe urabe, igihe cyose wateye akagera Imana, uza gusanga inyuma umenga uranezerewe, mugabo umutima wawe wuzuye amadidani, ishavu, ishari, inzigo. Ariko ndakunda Yesu, ukunda ndakunda. N'igihe tuba twamuteye igere, araza akaturondera mu byo turimo, ngo abasanze muri urwo rugendo, ati mbega ibyo muvuga ni biki? Mwananje, ibyo urimo ni biki? Mbega ibyo wagiyemo ni biki? Ni hamwe arungika mutima mweranda kudodora mu buzima bwacu, ati reka reka reka, ibyo urimo ni biki? Tugire Kristo. Nabo baramubwiye ati reka reka,
jewe nagize intebene zitandatu ariko raba umwana wanje jangiriye, nagize intebene 10 z'abakazi n'ubu ntabwo ndaronka, nagize ibi umenga Imana ntinyumva. Imana ikaca ikwereka ko ibintu bitegerezwa kugenda uko Imana yabiteguye mugavana uko wewe wabiteguye. Amen. Kwemera ishaka ry'Imana mu buzima bwacu. Bavukanye igihe cyose tuba turi mu rugendo rwa twenyine turabyimba umutima, ariko igihe Yesu washitse ngo batumwa babiri baciye bumva amahoro n'akanyamuneza. Ayo ni ya mahoro duhora twumva tuje mu misa, ayo ni ya mahoro duhora twumva tugiye muri adoration, ni ya mahoro duhora twumva turi muri louange, ni ka kanyamuneza duhora twumva wicaye mu isengero uriko uraganira n'Imana. Mugabo ako kanyamuneza igihe wari mu kiduga ciza ntako wari ufise, igihe wari kwari ubutunzi ufise ntako wari ufise, ukibura uti mbega ako kanyamuneza kavuye he? Bavukanye akanyamuneza kuzuye kava kuri Yesu. Ni naco gituma twige kumuteramira, twige kumuganiriza kugira ngo atwuzuze akanyamuneza kuzuye. Ngo Yesu yarajanye n'abo batumwa ntibigera bamenya uwo ari we, maze ni cya gihe wewe wibaza ngo uri mu ngorane ngo Imana yaguhevye. Wewe Imana iguhevye wosubira kubaho? Imana iri kumwe nawe we, gusa ntibigeze uyibona kuko muri izo ngorane urimo umukama muri kumwe. Wumvise umusonga, waravye ubukene, waravye ubushomeri, mugabo ucabibaza ngo Imana yaguhevye. Ariko burya Imana muri kumwe, muragendana ntishobora kuguheba. Haba hasigaye iki? Kumenya ko muri kumwe gusa. Ngo Yesu ashitseyo yakoze ikintu gikomeye, ngo yakiriye umukate arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Ngo ubwo nyene acaranyika. Yesu yibikiye. Kubera iki Yesu yagize? Inyishu noyibaza mwebwe abakristo b'abakatolika. Kubera iki Yesu yagize? Yanyikiye muri wa mukate ubuzima. Ahejeje kukwiha mu mukate, aho handi uri kuramuronderera nyine, aho handi umuronderera nyine. Arahejeje kumanyura umukate, arakwihereje, mugabo ukeneye ko akwiyereka mu bundi buryo. Ubwo bundi buryo urindiriye ngamuvukanye n'ubu. Nagire ndababwire ko twahiriwe, kuko twebwe turi mu mashengero, turi twenyene dufise Yesu atwiyereka mu mukate. Amen. Mu mwanya araza kukwihereza, ntusubire kuvuga ngo nkeneye ikindi kimenyetso ya nkeneye. Ahejeje kukwiha acanyika, kuko ari muri wa mukate muzima. Urahiriwe muvuga, we wamubona Yesu akwihereza mu mukate, we uza mu mvuka ya misa Yesu akakwihereza, wewe iyo urwaye umusonga ukurembeje Yesu aza akakwihereza, wewe iyo uri mu ngorane Yesu aza akakwihereza. Ubwo hari ubutunzi burutuka. Hasigaye kumenya bavuga, iyo tuje mu misa ubwo tuza by'ukuri tuzi ko tuje guhura na Yesu muzima mu Karistiya. Yesu atwihereza mu kubanya umukate. Ubwo nta benshi twaje tuje gukuraho igisibo, ubwo nta benshi twaje kugutinya kumva ko biyagirije ngo kuwa Mungu sinaseze. Ubwo waje by'ukuri ushaka kubana na Yesu. Ubwo nta muntu yaje akaca yiyicarira inyuma, maze imisi igakangura ikongera igahera, atanamuhaye ikaze ati kaze Yesu mu buzima bwanjye, ndagutuye Yesu ibi na biriya. Ukaza ukama wumva umenya kuza mu misa ni cya gikorwa cya misi yose. Mugabo iyo tugiye guhura n'abagenzi, uriyumvira uti uno munsi reka ngende nambaye gutya, uno munsi mvuga byo turabitegura. Ubwo iyo tuje guhura na Yesu atwiyereka mu kumanyura umukate, tuza twabyiteguye. Mbega iyo duhuye n'abagenzi bacu bakanyamuneza kadusya, bakristo bavukanye, ubwo iyo uhejeje kwakira Yesu mu mukate akakwiha, we muzima mu Karistiya, uhora wumva akanyamuneza mu mutima wawe. Kubera iki uramukije umugenzi wawe ururyohewe, ariko kubera iki wakiriye Yesu mbega nta kibaye mu buzima bwawe. Injira muri wewe, uraba imigenderanire ufitanye nawe. By'ukuri yaba umukunda uje mu misa woryohewe, by'ukuri yaba umukunda
uraza ugatora ugaca wisubira mu ntebe ukiyicarira, bikaba ibisanzwe mu buzima bwawe. None uzokuguruka amaso gute utarugurura umutima wawe ngo wakire Yesu muzima mu Ukaristiya? Ndabatumiye kuna Yesu muzima mu Ukaristiya, urumbira Yesu muzima mu Ukaristiya. Nimutaza mwabaho uwo mukate muzima, muzoguma mugaya amaso, nimuzuguruka amaso, nimuzopfa mugize akanyamuneza. Turahiriwe mutwaje bimwe byose bituremereye, bimwe byose byari bituvyimbije umutima, tugire tubimuganirire Yesu, maze nawe aca twihereza muri wa mukate muzima, maze nabo duhura aho hanze baheze babone ko twebwe turi bazima kubera Yesu ari muzima muri twebwe. Tugire Kristo. Tuve hasi tugaragaza ukwemera kwawe.
dusabe bene wacu nidushira hamwe twese tutakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azabaronse ubugingo bwiza. Kamamara ya no kiru kiru kabala magara ya. Ega matende
tubisabishije Yesu Kristu umukama wacu.
yatanga umubiri wiwe w'inkuka nyakuri ku musaraba, inkuka za kera zose zaciye ziranguka, kandi igihe yitanga wenyine ubwiwe kubw'ubukiriro bwacu, yafatanije k'umusaserdoti atariwe n'umwagazi. Nico gituma isi yose yuzuye ukwezi kwa Pasika, abantu bose bava bakagera bakadutera inkuru, intego z'amarayika bo mw'ijuru nabo nyene bagaterura imbogo kukuninahaza, kandi bakama bavuga bati: Mana nzima, niwe bwerandanya, niwe ubweranda bwose ukomokako. Nico gituma tugusavye urungike umutima mweranda atagatifuza rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara kuko atishakiye, yafashe umukati arawugengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati: akire mujye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutamba. Bamaze gufungura agira kwakuti, afata ikarisi yongera gukenura, ayihereza abigishwa biwe avuga ati: akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwama, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abanditsi b'icumuro. Ivyo murabigire mumwibuka. Bane b'Imana, iri banga ry'ukwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama, twibuka ugupfa n'uguzuka k'umwana wawe, tukaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko waduteye iteka ryo kubenguka imbere yawe ngo tugushikanire iyi nkunga. Turatakambye dushimitse ngo mutima mweranda dukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso yawe. Ibuka Mukama Ekleziya yawe n'iminsi yose yuzuze mu rukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco, n'episkopi wacu mukuru Gervasi bashimiye ubusa, nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mana nzima,
ibisabisho by'abasabyi bawe baje kwitura ni wowe ubona ikuremereye umutima w'umwe wese muri twebwe twagusaba ngo ikiganza cyawe gishobore kigaragaze mu buzima bwacu. Akiri uyu muryango ugushimira mukaba ku byiza byinshi wabakoreye mu myaka 38 bamaze bubatse mu Kristo ku bibondo n'abuzukuru wabahezagije bakagukengurukira cyane cyane ku muzukuru wabo ari mu mahanga ariko ahimbaza imyaka 7 amaze avutse bakagusaba ko bakomereza ukwemera kwizigura urukundo n'akanyamuneza. Ati ubukengurutsi bw'umuryango ugushimira mukaba ku myaka 30 umaze bubatse mu Kristo bagushimira ku ngabire y'ibibondo wabahezagije bongera bagusaba ngo bakomereze ukwemera gushitse gushika bazogira iherezo ryiza. Kunda tuguture n'abari mu ngorane nyinshi kandi zitandukanye badusabye kubasaba. Ibuka kandi abasabyi bawe Marguerite, Germain, Cassine, Antoine, Gabriel, Clément, Gervais, Arthur, Charlotte, Honorable, Sylvestre, Jérôme Seboudiche, Musenyeri Bernardo Rudundira, Musenyeri Venance Baccinoni, Leonidas, Caritas, Florino, Gertruda, Yohani, Germana, Cirilo, Valeria, Matayo, Leia, Valicito, Teresia, Barthelmy, Maria Josefina, Andrea, Donatia, Andrea Teresa, Gian, Fabiano, Candida, Antoni, Firmino, Epitas, Luciano, Givenal, Atanas, Gaspar, Celestino, Musenyeri Antoine Graf, Musenyeri Joseph Dorimusa, Isaac Lambert, Petero, Jacobo, Joseph, Matilda, Beatrice, Maria, Imer, Deogracias, Maria Mihangana, Ana, Maria, Teresa, Constance, Teresio, Pierre, Elena, Eugénie, Athanasie, Aloïse, Rose, Charles, André, Arnaud, Immaculée, Joséline, Philippe, Consolate, Firmin, Ernest, Zacharie, Ancille, François, Oda, Aster, Charles, Marie-Louise, Thérèse, Judith, Cèse, Zacharie, Janine, Marc, Pierre, Adèle, Jean, Christine, Monique, Perpétue, Consolate, Ignace, Agatha, Processus, Philippe, Méthode, Eugénie, Céline, Ladislas, na Oscar Hazano wahamagaye ko bari baremeye kubatiza bakishushanya batyo n'umwana we yamupfiriye turagusabye batabare basangire Yesu. Ibuka kandi na bene wacu bamaze kurema mu bo dusabira harimo ababyeyi bacu abo twubakanye ibibondo abavukanyi inshuti ababanyi n'abagenzi twabuhereza buryo bw'umwihariko bariko baracika uno munsi cyane cyane ariko bacikana bataroza akanya ko kwitegura utuyoya tuniga kugwa nabo barereye ababyeyi bene imitima iri mw'ikuru gatoto abo bose mukaba bakiriwaho biyamye umuco w'ubunyahasaka natwe bw'abanyabicumuro turitakamiye twese tuze dusangire nawe ubuzima budahera twame tukurinaza turi kumwe na Mariya muhimbaza nyirabimana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatuma n'aberanda bose baciye kuri iyi si arabatoni bawe tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu ubwiwe hamwe nawe no wiwe nyene nuterwa iteka ry'ugusenga Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mweranda wongera urinaze mu myaka yose nk'uko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza dusenge tuvuga tuti dawe wa twese uri mu ijuru
Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo, wewe wabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yawe. Nturabe ibicumuro byacu, raba nyawo mu kwemera kwa ekereziya yawe. Uyitabaze amahoro n'ubumwe, maze ishaka ryawe rirambuke. Wowe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'umukama. Barakiwa basubire Imana, nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro.
gusa